Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira kuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende bandanya kubategura ndetse no kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihutsa kandi agezweko ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomacy ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kaze kuri mwebwe mwese dore ingingo nkuru tugiye gukora ko mu kiganiro cyacu cyo muri kano gatondo kuri wa mbere igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kane 2025 mu gihugu c'u Burundi amakuru azindutse ariko aravugwa hari isanganya ryarabaye ry'abasoda b'abarundi bashika kuri 12 nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga n'abasoda basanzwe nyine bagwanira mu mazi nkuko bigaragara aho nyine barahitanywe n'iryo sanganya nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda atugera rero mu mwanya akabasigura ko irisanganya ryarabaye ku munsi wa gatanu uheze hari kwigenekerezo g'18 ukwezi kwa kane 2025 ku murango byarabereye mu bwato buto bita Avedent Lapride bukoreshwa n'igisirikare cigwanira mu mazi bita Force Marine n'imiburiburi abasirikare 12 barasize ubuzima bari mu 9 bari bakomerekeye nyine mu ntambara yo muri Sud Kivu muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turagaruka kuri iyo nkuru rero mu buryo burambuye ndaza kubamenyesha yuko kandi ingwano ikomeje kugenda irabera mu buseruko bwa Republika intwaro rusange ya Kongo irakomeje kugenda hitana abasirikare b'abarundi cane ingwano ziriko zirahuza igisirikare c'u Burundi ndetse natwirwaneho nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara by'umwariko umukuru rero w'umugwi ujejwe kunywanisha abarundi nkuko bigaragara CV araherutse guhunga ubungu yo baherereye mu kiye gihugu ese yoba yarahunze kubera iki abantu bakomeje kugenda barahunga abandi bakabari gidogera intwaro ya Evariste Ndayishimiye muri kino gihe himirijwe amatora byose turabegera ko muri kano gatondo mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu biganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza ngakuri no mbonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure yacu by'umwariko ibandanya kubategurira amakuru akomeye cyane yihuta kandi agezweho. Ndabaramukije abatwumviriza bari mu Burundi abatwumviriza by'umwariko bari mu gisagara ca Bujumbura abari Gitega abari Mwaro Bururi Kayanza abari muri za Cibitoke ndetse n'ahandi hagiye atandukanye mwese ndabifuriza kumererwa neza abari mu ntara ya Kirundo mwese ndabahaye mwaramutse cange mwiro bivanye naho muherereye abari mu bihugu bigiye bitandukanye mu bihugu bibanyi abari mu Rwanda abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu makungu ya kure mwese turabaramukije rubwa mbere sengaha reka ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ucubaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubari natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe ikaze kuri mwebwe mwese nyemera rero amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire cyane muri kino gihugu cacu c'u Burundi urashobora no gutanga ivyumviro byawe unyuze nga muri commentaire ibintu bigaca biramera bo canke ibintu bigaca biramera neza cane. Isanganya rirakomeje guhitana abasirikare b'abarundi mu gihe n'ubundi batorohewe n'ingwano bariko baragwana mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nisanganya ryarabaye ndetse riza guhitana abasoda benshi b'abarundi biganjemo n'abasanzwe cane nyine barakorera muri no nkwano iniko irabera mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Nkuko bigaragara hirya y'ejo bundi abasirikare b'abarundi bashika kuri 12 barahitanywe n'isanganya ry'ubwato bwa gisirikare nkuko biboneka. Irisanganya ryarabaye ku munsi wa gatanu uheze igerekerezo g'18 ukwezi kwa kane 2025 ku murango ryarabereye mu bwato buto bita Avedent Lapride bukoreshwa n'igisirikare cigwanira mu mazi bita Force Marine. N'imiburiburi abasirikare bashika kuri 12 barasize ubuzima bari mu 9 bari barakomerekeye mu ntambara yo muri Sud Kivu muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ngira ngo murazi neza yuko iyi ngwano imaze igihe kirekire ndetse ibarizwamo n'abasoda b'abarundi narijya nyine abo basoda nkuko bigaragara
bakaba barayigiyemo canga se bakaba barutanguye kuyigwana nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho nyene muri 2023 nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Abatari bakeya barakomeza kugenda barashimangira ndetse bakerekana neza yuko iyi ngwano ikomeje kubera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikomeje kuba ikibazo kiremere cyane ndetse ikomeje gukwegera abarundi akarambaraye cyane abasoda b'abarundi ni nabo bariko barayigwamo cyane. Abakurikiranira hafi ibibera muri inongwano nyine bemeza neza yuko Evariste Ndayishimiye ayironkamo nyine amahera menshi cyane nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Abenshi bakaba biboneka yuko ndetse banagaragaza bikaba binagaragara neza yuko nyine abo basoda by'umwariko bariko baragaragara ku rubuga rw'ingwano bakaba bariko barahitanwa n'iyo ngwano. Umuhari M23 warakomeje kugaragaza ko nyine ibyo kubingabo z'abarundi bari muri Kongo nyine bitakabaye bibaho nyine ndetse gushika uno mwanya bakabaye bavana izo ngabo muri Kongo. Ku ruhande rw'abanyagihugu b'abarundi naho nyine barizogera kuba Burundi bwama burungika ingabo z'Uburundi ndetse n'imbonera kure nyine muri Kongo kumva zo kugira ngo babugwane iyo ngwano, nyamara ari ingwano idafite igisiguye ku ngabo z'abarundi. Ubwato bwazamye nyine buvuye ahitwa Ubwari gutora abasoda barakomerekeye ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi, hari intambara zikomakomeye cyane zarabaye mu ntango z'indwi twasozeye nyine ku munsi w'ejo hagati y'abasoda b'u Burundi n'abagwanyi b'umuhari twigwaneho ucudite cyangwa uri kurakorana na M23 muri Sud Kivu. Muri izo ntambara kandi hari abasirikare barahasize ubuzima. Amasoko yacu avuga yuko abasirikare bashika kuri 18 baramenyekanye yuko bapfuye, hari nyine abahakomerekeye, hari nabo nyine borafashwe miri. Bamwe mu basoda barakomerekeye nyine barajanywe ahari batayo y'abasoda b'abarundi mwizinga rya Ubwari riri nyine mu kiyaga ca Tanganyika nkuko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga. Ngira ngo abantu benshi bama baradukurikira murazi ingene ingwano zikomeje kugenda zibonekeza muri ivyo bice ndetse abenshi barakomeje kugenda barahura n'ibibazo biremere cyane. Izi ngwano zirakomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo nyine cyane ibitero biriko biragabwa mu Minembwe, aho nyine ihuriro ry'ingabo zigwana ku butegetsi bw'i Kinshasa ziriko ziragaba ibitero biremere cyane nyine cyane kuri hano muri za Minembwe kuri twirwaneho na M23 nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho nyine muri kano kanya twabashije gutohoza avuga yuko kwa gatanu harungitswe ubwato ubuto nyine bwo muri marine bwaravuye mu Rumonge buja Ubwari gutora abo basoda nyine barakomeretse. Ubwato bwaragiye rero burimwo abasoda batatu burongowe n'igisongerezi cy'intwazangabo officier mu ngabo z'u Burundi nkuko biboneka. Ubwato bwarashitse neza nyine buratora babasoda 9 barakomeretse. Ntituzi ko nyine hari abandi boba baraherekeje abo basoda bakomeretse. Ico bikoze rero ubwo bwato buto nyine bugenewe abantu bashika muri 12 mu kiringo nyine bwariko nyine burasubira inyuma. Ubwato bwarahuye n'imipfunda ikomeye cyane, niho nyine wa musirikare yari arongoye ubwato yahamagara kuri Taki Hawarike Motorola nyine ati turazambye ni mudutabare. Ayo yabaye nyine amajwi ya nyuma yiwe nkuko bigaragara. Ejo haheze nyine abo basoda bo muri marine baragiye kurondera nyine barahebura, nta bwato nta n'ikiziga batashe gutyo nyine atakintu baronse. Ubwato buto cyane nyine butari bubegereye nyine butari bubereye igikorwa nk'icyo ngicyo nkuko biboneka. Umusirikare wo muri marine twaraganiriye yaratubwiye ko rero ivyo bintu byerekana ingene igisoda cy'u Burundi kititaho nyine ubuzima bw'abasirikare. Yaratubwiye yuko kandi ubwo bwato ari buto cyane butabereye igikorwa nk'icyo nyine. Iyo buhuye rero n'imipfunda ikomeye cyane amazi arabwinjiramo ubugaca nyine buzama nkuko bigaragara. Ubundi iyo hageze rero ibikorwa bikomakomeye cyane hagati ya
Rugari ndetse na Rumonge igisoda kirakota ubwato nyine bunini cyane bwo bita rero umwami wa Ubwari bisaba nyine kumuha amaritiro bisaba kumuha rero amaritiro 100 y'igitoro n'amafaranga yo gukota cange si nyine bagakota ubwato bw'ibiti nyine mu Rumonge bukomereye cyangwa se busanzwe burakoreshwa muri izo ngendo nk'uko byoma bigaragara. Guhera mu myaka iheze hari bamwe rero bemeza neza yuko mu Burundi n'ibikoresho bya gisirikare cyangwa by'igisoda bafise ubwabyo byose ari ibikoresho byaraguzwe cyane n'ubundi cyane nyine ku ntwaro ya Perezida Bagaza aho iboneka ndetse bakanagaragaza neza yeko nyine ibikorwa byose haba ku mabarabara n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye byose byarubatswe ku ntwaro ya Bagaza ndetse na bimwe mu bikoresho bafise uno mwanya by'igisirikare n'ibyaguzwe ku ntwaro ya Bagaza. Baranenga Varisto Ndayishimiye, ubwo ni bamwe rero mu basoda tworaganiriye baranenga Varisto Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'igisoda cy'u Burundi yuko batajya bita ku buzima bw'abasirikare ndetse batajya barita nyine ku bigendanye n'ibikoresho byabo nk'uko byoma bigaragara. Ibi kandi birakomeza gutera umutima uhagaze ku buryo rero ngo igihe gishaka kuzagera ku buryo mu Burundi bizojya biragorana nyine ko hari abantu bamwe bashobora kuba bo kwinjira mu gisoda cy'u Burundi. Uyu musirikare yarongeye aribaza nimba rero nyine abo basoda boba baranahawe nyine amakoti yari kubafasha kutibira mu kurindira abaza nyine kubatabara. Kubona ibyo bidakorwa rero ngo nico kimenyetso c'ingene ubuzima bw'abasoda ataca buvuze ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyindi ntwazangabo mu gisirikare yaratubwiye ko Force Marine isanzwe ifise ubwato bubiri bunini kandi bukomereye nyine ariko ngo n'ubwato bunywa rero igitoro kinshi ku munsi. Yaratubwiye ko nyine ubwo bwato bumaze igihe budakora kubera kubura ibitoro. Yaragize ati ibintu turimwe rero nyine nakamaramaza kubera ubukunzi bw'amahera nyine abatwara igihugu n'igisoda babandanya kwiyemeza intambara zo muri Republika Nkwasangi ya Kongo mbere batera nyine bamanuka mu turere nyine tudusaba kujabuka Tanganyika mu gihe tudafise ubwato n'indege zizodufasha iyo ngwano. Ibintu turiko rero turajamwo bisa no kwiyahura. Ibintu rero nyine bibandanyije gucya mu misi iza muzumva nyine abandi basuda benshi bazofatwa mpiri. Iki gihugu cacu nyine kiragowe ntikigira indongozi. Ubwo rero imiryango izomenyeshwa ibyabaye nk'uko byuma bigaragara. Ntituzi ko imiryango y'abasoda bashika muri 12 yoba iramenyeshwa ko rero ababo baraguye muri Tanganyika. Igisoda cy'u Burundi kirakunda guhisha rero imiryango y'abasirikare ibyashikiye abo banyine bari bazi ko rero ababo bakomerekeye muri iyo ngwano bakaba barabamenyesheje nyine ko bageze Ubwari bokurikirana nyine amakuru y'ababo nabo bazi ko nyine ababo bahora bakora mu bwato bw'igisoda muri za Rumonge kumbure muri kampu Chirnizi bobaza ko ari bazima. Nkuko bikomeza kugenda biragaragara turakomeza kugenda tubegeranyiriza ayandi makuru agendanye nyine n'ubuzima bw'aba basoda ndetse n'ibibazo bikomeza kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi iyi ngwano yo mu buseruko bwa Republika Nkwasangi ya Kongo ikomeje kugenda irahitana abasoda benshi. Vincent Habonimana numwe mu basirikare b'u Burundi aravuka ku mutumba wa Kanyinya muri zone Macyazo komine Mubimbi ni mu ntara ya Bujumbura. Ni umusore yarafise imyaka ishika muri 27 abiwe nyene bavuga ko yaramaze nk'imyaka 5 mu gisirikare cy'u Burundi. Ku munsi wa kabiri uheze hari kwigenekerezo g'15 ukwezi kwa 4/2025 niho rero abajyango ba Vincent Habonimana baronka amakuru ko uwabo yahitanywe n'intambara ziriko zirabera muri Sud Kivu. Abasirikare b'u Burundi bahanganye no mu gwitwirwaneho uri kurakorana n'ingabo za M23. Amakuru dufise aremeza yuko nyene hariho rero abandi basoda b'u Burundi barahitanywe n'izo ntambara zo muri iyi ndwi iheze. Hari n'abakomeretse nyene nkuko bigaragara ari nabo na yindiko ndababwira baraguye muri iki kiyaga ca Tanganyika mu gihe bariko nyene barabatahana.
nkuko bikomeza kugenda bigaragara rero nyine iyi ngwano ikomeje kugenda iraba mu buseruko bwa Repubulika Rusange ya Kongo irakomeje gutwara ubuzima bw'abatari bakeya ku buryo benshi mu banyagihugu bakomeza kugenda biyamiriza iryo shyano ririko riraba n'iryo bara rikomeje kugenda riradukira nga mu Burundi. Abanyagihugu ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye barakomeza kugenda by'umwihariko bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko nyine ibyo ngibyo biteye impungenge, bakagaragaza neza ko Evariste Ndayishimiye yarishoye mu ngwano adashoboye ndetse adasobanukiwe adafite n'ubushobozi bwayo, kubera amahera rero nyine ngo arakwiye guca aravana ingabo z'abarundi muri Kongo aho kugira ngo abana b'abarundi bame baragwa muri iyo ngwano. Turakomeza kugenda tubakurikirana hafi bikomeje kugenda biravugwa, tugaruke mu kanya.